Fanny umuntu ariko cyane reka nifune nyina wiwe ndamuzi cyane ndabaza iwabo baratunza afite amafaranga muga ndatangaye kubona amafaranga yakosho yabuze mu telefone mu je kumba numenga basa naba Halo. Namahoro. Uri mama Dani? Mama Daniela uri ndakumbatse. Yego none gute none? Ni sawa kabisa nawe ni sawa. Mbo nibuke ko turabona umuntu ngaha pakani tamumenye. Ari mu bana biwawe? Uyu ni da. No, itwa Ivete. Ego shawe Ivete ndamuzi. Ndamuzi ari murabi wanje we. None murazi ikibazo ciwe? Arembye ahantu ku bitaro bita ku muco abafite akanyamuza mukamuraba kuko arembye bemageza ahantu asha Yaranze ubunyene umwanya ndawufise uvuze ngo ni Ivete Ziba. Ziba bébé. Ah. nukuri baje turabasabye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani ubu nawe tubuze 3000 nukuri turabasabye mudufashe tugura ivyuma muzi wa mukotsi mudufashe baje Ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana. Mudufashe tugura ivyuma. Nukuri ni mudufashe. Tugura ivyuma. Nukuri ni mudufashe baje muzi wa mukotsi Papa, mudufashe none. Papa, ni mudufashe tugura ivyuma. Tufashe hapana mududududu. Ija. Mwa! Again. Mwa! Ndakuze ngo ni ku muco ku muco kujyambere sawa yego ariko abantu ndetse nisa nake n'umusaza wacu n'umugabo wiwe ubusanzwe kera naho ndabavura ja ngo ntabwo nzi ngira nsanzwe baganje ntabwo nzi vraiment nabambeshe ariko mugabo nabavura cyane cyo tumana nanamumenye mbere kuganye niwe waza kugira ngo turabe ko kumbure yo tabara kugira ngo kosiboneka buguye Mama Fanny. ni sawa Dani Dota warakuze baje Wapi ni bukebuke. warabaye mundi muntu nyene Ni bukebuke kabisa. ngira none umugore ariye Ari ndani amutwereke. munyerera Dr. Nso, umeze neza? ego Bo hari umuntu andangiye ngaha yuko hari umugwayi gwari ngaha yitwa Ivete w'umukobwa. Yo bari ngaha yitwa Ivete. Ivete umukobwa. ari muri chambre 10 kendo ku chuka tukuchuma no Chambre numero 10. Okay, murakoze. Mama Dani. umugwari wakuramisha none Nani ngaho Ivete. kombora amashuka yonyene
kandi bere yanarembye bere nakigireye ndamusize ngaho nyene Dota ushaka kumwinisha bigeze yarari ngaha ari nk'ubu Ivete agiye yari ngaha Mama Dani sinajua Dani Doctor Ivete ari he yarari ngaha Dani yarari ngaha Doctor Ivete ari he yarari ngaha Dani ko yari ngaha ari he yararyamye ngaha gusa nzanagiye Doctor Ivete yari mw'ivuriro ry'iwawe Ivete aburiye mw'ivuriro ry'iwawe wohura n'ibibazo byinshi kandi bidasanzwe yarari ngaha Dani yarari ngaha Doctor ushobora kuba umaze gukina n'imitwe y'abantu benshi ariko Ivete n'umufineko ntihagire umuntu akubeshya ngo ukore ikintu kidahuye kuri Ivete Daniel amaze gushika ngaho njyambere mubonye ngaha agaca azabaza Ivete sinzi impamvu mugana njyambere mubonye ngaha Dani ariko Ivete n'umufineko 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 aho uri mubiki umva ndakubari ibyo wakoze byose ejo uri kuranyumva nta kintu kimwe ntazi ntacyo ntabonye byose ndabifisa uri kuranyumva uri kuratinaza ndakubwira ikintu kimwe ico uri kurapfinda coco agena amaraso yiwanje ntugafitine na mushikanje ibyo wakoze byose ndabizi narabimenye ndabifisa nimba ari wamunyuruje hagera agware mu bitaro umugarukana amaraso ataraseseka ngaho kuri je na wewe harapfa umuntu indamunyurutse ibyo urimo byose nta na kimwe ntazi byose ndabifisa Jewe jewe ndamunyuruza Ivete nyenyenye umva ngaho uri kuragomatiye ambwiye ndamubona nyuma bahama nubu nturaheze umukino urimo ariko je nanje turi kumwe nk'intuze umenye nawe uzoba uri muri toilette nzoba ndi kumwe nawe aho uzoba uri hose ndagufise ha tugendana nk'umutima n'amaraso Pana ibyo byo kwifyodokeza ngo urantunze ngo ibiki n'ibiki ngo sigaye nambara neza ibiki n'ibiki ibyo ntibigikora namaze kubona yuko kuba uri umwicanyi karuhariwe uri karuhariwe ariko nanje ngiye kubamesha kukurusha ngo aho uri kuratwenga none ndire washaka ndire gashevo je nawe tumezuku ibyo byose byo wari kurakina eka nawumviriza ibyo wari kurakina byose kuva utitabye telefone uvanga uje kwa muganga sibyo byose nariko ndabyumva byose ndabifisa ahubwo urucira mukaso rukarya nyoko nturaheza ngo mbise je nibereye mu byumviro byanje nawe kunzanira amanyanga umbwira ibyo ndahwako nta muri kuri ivyo mvyango ishavu burya waransumbye ishavu wewe kintu cyose gira umwanya kagira iheretse nimba wishe benshi ubu washitse ku simbo y'inuma ibyo nivyo wawe kumenya nimba wishe benshi washitse ku simbo y'inuma witonde mva imbere nibereye mu vyumviro vyanje ahubwo ndamubona ico nari kumukorera ndakiza umengo ni n'umuzimu wari harya shano gishano ubu mbona bitoroshe kabisa asigaye nsungara ko nkata Dani we n'uwanje naramuretse chevare nawe kandondere wa muntu wanje ndamubaze ko ivyo yambwiye vyari ivyo bo harankomeranye Dr. meze neza none sawa yego hama sinzi yuko muba munyibuka sha
ahantu haza abantu benshi sinshobora kukwibuka. Okay, bo ni jewe umunsi umwe nigeze kuza ngaha tugahurira hariya ku muryango usohotse ibitaro akubaza umugwayi yitwa Yvette. Umugwayi igeze kwa gwari ngaha yitwa Yvette. Kuma gasinda kwibuze. Bo narigeze kuza kurondera ngaho umugwayi yitwa Yvette yaragwariye ngaha twaje mu nyuma tugasanga bakatubwira ngo yazimiriye ngaha nyene nk'ibi bitaro tukarondera tukamubura. Okay, Yvette. Ubameze gute? Wapi nawe turabona tuzi n'irengero ryiwe. Uramubona? Ibintu by'amagwayi byaranyobe. None ngaha kwa kuri kwa muganga abacungerewe neza atanzira zinyingire ziba zihari. Eske birashobora gushika umugwayi akazimirira mu bitaro? Cyo kuri ibintu nabyo twarwigiye tubona hano ku bitaro byacu kuko hari security kwiye. Ahubwo je nahevye ndimva ko bari umutima. Ibintu bitangaje cyane. So none basi mu nzira zo kugira umuntu amenye basi n'irengero ryiwe mushobora kumfasha mukambwira nk'umuntu yoba yaramuzanye agishika ngaha waramugwaje ibintu nk'ivyo mwamukoze. Wamuzanye naranditse ko ari chef wa famille ushaka kumukurarira. Okay, wamuzanye ni Estime. Yego. None nanditse ko ari chef wa famille kuko nawe yamuzanye. Doctor, waravye neza ko umuntu yitwa Estime? None si Yvette iradukunda. Yego. Somaga Estime. Kuko nawe yamuzanye afise n'akana gatoya. Yarafise n'akana gatoya? Yego. None ntumuzi? Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane. Okay, sawa. Bye. Numa. Yvette. Numa. Oh ya bebe Numa. Inua basi do Kenya. Inua. Oh. Numa. Yvette. Inua ndabigusavye, please. Inua basi do Kenya basi. Inua. Yego shaka. Nukebwe siko uzokira Imana irakubona uzokira. Bebe Numa. None ibintu byenzo bigenza gute? Numa basi Numa. Ivi. Kubona ugihema. Imana iragukunda. Nyine nagusanze waryamye hasi utagihema. None raba nkubu uri kurahema hasi nabuke. Wewe witwa mvuye kure. Uzi ikimbabaje kubona Dani ndamutelefona ndamubwira ati aze gukuraba azanya amahera urasama sha Dani namutelefona ndamubwira ati aze gukuraba azanya amahera ko bankira amafaranga atari make. Ndamutelefone aso yarungitse. Mama Fanny. Ni sawa Dani. Dot. Warakuze baje. Nawapi ni bukebuke. Warabaye umundi muntu nyene. Ni bukebuke kabisa. Ngira none umugore ariye. Tekana, Imana irakubona. Je nzokugwanira. Aho uzoba uri hose, je nzokugwanira. Yo reka. Ndagusabye siko tekana siko. Wava ndagurira amata ashushe siko. Ugura amata ashushe. Gusa je nzokugwanira. Gusa abantu ni babi.
kandi Imana iragukunda Ivete ewo pepe numa egarashonje nawe nongire gute je sinamenyere kurera abana nukuri nongire gute je pepe numa siko Ivete jewe nzogerageza uburyo bwose ndakunyegeze Dani nakubone kandi Dani nawe tuzohura jewe sinzopfa ndamukwiritse kandi je nitwahura je ndovuma nemera tugwane nawe ariko je nzokugwanira kuko nivyumvikana ingene Dani no mu telefone yigira ngo umweranda ngo ni intama ngo aragukunda wewe nka mu telefone ngo aze gukura agaca arumvikanye nawe wiwe aze kukwica Daniela Wa Daniela Oui. Be wewe ari muri kufana guhamagariye hari hose Nari hari inyuma. Ndashobora guhamagara inshuro zinu tarita uri kuragira ibi Wewe ngamira nibihe. uri kubwira none ngo ko aragukankamye Ndahedo mbishaka kumbwira. nashaka ndakubaza urafite nimero za Estime Nimero za Estime? Uzishakiriye. nakubajije urafite nimero za Estime icyo ndazikenere nikikuraba Ko ndazifise. kandi apana je ndiko ndavuga kundugiriza ukuboko n'ijwi urazi ko no gusekura ubunyene ndakubaza ikintu kandi kunyogoza umogoza okay hanyuma ikindi naco wisubireko kandi abarundi barayamaze ngo agakuku karimisha mugwire katari burukangaze ivyo urimwo ubirabe neza urabe n'abantu muri kumwe bizogufasha kubibamwe Cyese ndikunda gutahura. hariho umunsi uzontahura kandi uwo munsi bizokugora kundaba mu maso kandi bizogutera isoni kuko uzobona ko ari bitangaza Bwira nini bikira mumagare ngakumenga n'umuzi. Hari ikintu kitameze neza. Jojo inkuru mbi Mbi. ego Twabuze umuntu mu muryango oya wacu. bisumba no kubura umuntu Ivete ashobora kuba ari muzima Sa? iryo zina nyene Gutega mama kandi wambwiye ko akazi kose kahe. Oh my god. naje nari nzi ko nyene kaheze muga ahantu bamamagaye vyanciye umutima n'intege vyose biramvamo Gute? Jevye nsi kandi ikibabaje gisumba ico twahuriyeho na Dani Dani. Ni Dani yamenye gute ko Yvette ari mu bitaro? niyo mpamvu naguhamagaye ndabikubwire kuko bigiye kuduhindukana ukuntu kubera Dani yinjiye abaza Yvette hamukuntu yandavye ni umwe Dani wa kera shoge kuba yarakize kuko yaje abaza Yvette Je sindavyumva sindanabitahukirwa kuko warambwiye ko akazi kaheze bamwishe. Byumve rero ndakubwira ati bishoka kuba ari muzima Mama, kandi mama. na Dani arabizi sumwe tuzi ubu Mama Ni kuva Dani aho wa jewe kera. nagwaniriye Dani hageze hano bindenga je ndamanitse amaboko hejuru ngo manisubire iwacu mfate utwanje ngiri hageze urugamba rushuha nawe ucuvuga Mama ndarushe imyaka ingahe mbembere tugeze ku kanyuma oya tugeze ku kanyuma gute wumva yuko Dani yamenye ko Yvette ari mu bitaro urazi mama niyo mpamvu urazi Dani katakimakeya nk'ukwa mbere ubwa mbere urazi ivyo bimbwira kare nari kumuhinyura mbere nese genda mbwira ikintu akankurisa isano Iyo bimbwira mu nyuma kiro kare. akambembereza nari undi kumenya ko yamaze kuduhinyura tukamenya undi mukino tubwira Aya ndakubwira Dani yaramaze imisi ariko aratwiga oya we rabicukora numva n'umutwe umenetse rabicukora mvise ndababwire Yego boss. uruhigi rwahindukiye None boss, ugira Ugomba utwiruka. twiruka. si ivyo ndiko ndavuga Uruhigi ruhindukiye. kuri uno mwanya kandi narababwiye sinkunda umuntu ndiko ndavuga ngiye wanciramo Murumva ndiko ndapfuka. okay tumvikane
kuri uno mwanya mutangure kurondera umuntu yitwa Estime. Estime. Rusutime. Estime. Suja mupeti umwe agura yatakanyoko. Estime umwe yahora akundana na mushikanje. Akundana na nyoko yarakundanye nawe. Okay, ibyo cyo ntibindaba. Rusutime. Ivyo je ntibindaba. Ikintu kimwe gihari. Wowe uramuzi neza. Rusutime ndamuzi kandi byari twarigeze guhura ngaha kuri boutique. Famba. Ubu singimeze nka kera nto kwasi kofi. Akagapupe. Wowe ukanyakisi kofi jewe. Tubireke kwa twari rya mbere je nagukubita. Wewe ukangubita jewe. Tubireke. Wewe ukangubita jewe. Ngiriza sana kubwira sha. Kumbwiye ko ari umugore wa Dani. Sha. Mugazari kebutse. Ndetse ndabyumva neza. None mbwira gatoya amushakira ikibasi. None ni umugore wiwe. Wowe amushakira iki Daniel? Ashaka basubirane cyangwe ashaka bigende. Wewe Daniel akwirukanya mu gihe wate kumurondera washaka musubirane. Hiyo upa bazibazo bw'ubwana. Nje nanzi ko nkurira uko. None niwa muronka duca guhemba. Ndike kumba zibazo byinshi bana nakaje ndiko nangwa nikanje mu mazuru. Kubera ko utamubwiye kuri kuramurondera Yvette ngo mwereke ifoto yiwe. Naramwerese uyo peti nani but naramwerese foto nabwira boss ati boss Rusutime umukobwa uramuzi ngo ndamuzi ngo numukobwa yakundanye na Dani. Okay umviriza aravuga ngo reka tuye kuja kure. Ikintu gihari kuri uno mwanya. Estime ni wafisa Yvette. Sabga? Yes. Ahantu yaragwariye Yvette ejo yarantelefone telefone. Hari umuntu antelefone kuri telefone. Ya nimero ngene ya telefone acagiye turi ngaha. Bambwira yuko Yvette ngo agwariye ahantu mu bitaro ngo bakeneye amahera yo kosiyo kumuvuza. Ndiruka ndashikayo. Kosiyo n'amahera utanga y'ingwati. Kugira bavure umurwayi wazanye. Ndabyumva. Ni munyumvirize ni nini? Suyu. Si wewe uvuga kosiyo. Famba. Nshitseyo. Nasanzeyo mama yamaze gushikayo. Icyatangaje nasanze mama n'umudokiteri karamuvura bose ariko baritangaza ngo ntibanzi yo Yvette yagiye. Twararonde Yvette turamubura muri yavuriro. Kandi narasubiyeyo mu nyuma kwa muganga ngiye gutohoza niho umuntu akora kuri reception. Kuri restaurant. Ahantu bakirira umuntu bwa mbere. Kahikofi nazi reception bisigura ngo restaurant. Uwundi munsi je wumvise mvuze ukanciramo. Uzubaze Famba bizokubako. Eshimiwe baba. Eshimiwe. Arakubita reception. Hanyuma Ziba. Ziba bebe. Nukuri baje turabasabye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani umuntu tubuze 3000 nukuri turabasabye mudufashe tugura ivyuma muzi wa mukotsi mudufashe baje Ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana mudufashe tugura ivyuma Nukuri ni mudufashe tugura ivyuma Nukuri ni mudufashe baje muzi wa mukotsi Papa mudufashe none Papa ni mudufashe tugura ivyuma Tufashe apana mududududu ija Mwa